Amaro Imana bane namwe inshuti bakundwa mwashimiye gukurikirana ibiganiro bica hano kumbonesha kure yanyu ya BTV. Ikiganiro ni B Live Show icama kibanga kumbonesha kure yanyu ya BTV Burundi kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatano. Imisi yose kuva igihe cy'isaha 9 gushika igihe cy'isaha 10:30. Mwa mufise akaryo keza cyane ko kukurikirana ibitari bike ibijanye n'imico nakaranga ku baririmbyi batandukanye ku bahinyanyuzi abantu bose bari muri kino gisata. Kenshi twama turiko turabavugisha bakatubwira ibikorwa baba bariko barakora ariko kandi bakatubwira urugendo rw'ibikorwa byabo vy'umuziki intambamyi ndetse n'ibikorwa baba bimirije gukora. Ikiganiro rero imisi yose mwama muri ko muragishikirizwa na jewe nitwa Mr Home DJ Rafa, Mr Nyumbani, Mr Iwacu. Nkaba ndi kumwe na mgenzi wanje yitwa Ange Negrita Irakoze aka Nene wa Nene. Namusaminduri kandi kazina wari wanyise ariko ntaco reka yamu cyane akuze wa BTV yamu cyane. Ndabaye ikaze mu kiganiro cya B Live Show. Nirakoze nkuko yababwiye hari usanzwe anyita Ira muri nyita Ira. Rero nizeye ko tuza kubana neza mu kiganiro cya B Live Show. Turi kumwe n'umutumire wacu ni ndabifurije kuryoherwa natwe. Ego murakoze cyane. Yavuze ko ariyo bamwita Ira ariyo muririmbyi kazi duheruka gukorana nawe yitwa Koze. Ariko kandi umusanzwe izina ryo yitwa Irakoze anyuma yaciye yita Koze anyuma nawe none nta kuntu wahindura izina ukita Koze Negri. Mana yanjye ibyo bintu byawe bimeze gute? Cyangwa Koze Nene? Oya Nene oya nyisende kibunene oya ngisende. Urarikunda? Sineo kizina ryanyise mugabo Nene Negrita Negri. Okay, Bu Nene. Okay, urakoze cyane. So turi kumwe na n'umutumire wacu murabona ko afise igitari uko bimeze kose araririmba akanavuza. Urumva maze ko umuntu afise igitari aba ariko aravuza umwanya wo nyine akaririmba ibintu. Yitwa gute? Yitwa David Byiringiro n'umurundi. Urashobora kwibaza Byiringiro urumva Gisenyi hacanye Kigali canke Butare oya ariko muraza kumva amakuru iryo zina ryo nyene rishobora kumara ikiganiro cyose kaca dutaha ariko rasigura izina. Ariko kandi amakuru yiwe tuyasanga mu Burundi, mu Rwanda, muri Chine n'ahandi. Aza kubitubwira rero namaze kumwidondora araza kwidondora rero kurusha. Turamuhaye kaze mu kiganiro cyacu B Live Show. Kaze. Murakoze cyane. Nkuko mwabivuze ku mazina nitwa Byiringiro David nkaba ndi umurundi. Zina nkuko mwabivuze ni ry'ikinyarwanda ariko mu kirundi risigura vyizigiro. Niryo zina abavyeyi banyise. Rero ndabashimiye kuntu mwantumiye muri kino kiganiro. Ndizera yuko tuza kumarana ibihe byiza kandi nongera ndamutsa n'abakunzi ba BTV. Imana ibahezagire cyane. Murakoze cyane. Imana iduhezagire twese hamwe. Izina ryawe umaze kuza mu Burundi umaze kugira ibibazo byinshi ndibaza? Oya nta bibazo ndahura navyo kuvyerekeye izina kuko nibishika kuko iyo umuvyeyi akwise izina hamwe rimwe na rimwe biba bigoye ko urihindura bivanye n'ukuntu iryo zina bari kwise naho rimaze gushika mu mpapuro zitandukanye mu document atandukanye. Jewe mba ngaha mu gihugu cy'u Burundi nta kibazo na kimwe ndigira mpura naco kwizina. Ego ndiko ndabivuga uko kubera ndabikura ku izina ry'iwanje. Je musanze nitwa Nyandwi Raphael. Ariko sindi umwana wa mbere. Urabona rero ama contraire umva wewe afise izina ry'ikinyarwanda ariko ari umurundi. Je mfise izina y'umwana w'indwi ariko nkaba umwana wa mbere. Atavukiye mu Burundi nawe nyene. Nanje navukiye mu mahanga. Nari mfise izina apana amazina y'igikiriso amazina y'abazungu yose abiri Raphael Laurent hanyuma nshise mu Burundi cavuga ati iryo zina nibikunda ngaha mu Burundi utegezwa kuba ufise izina ry'ikirundi uko bimeze gusa. Papa wanje cavuga ati no nivyo mushaka gusa. Papa wanje yitwa gute? Papa wanje yitwa Raphael Nyandwi muhijyo nyene. Ubundi witwa gute? Hindwa Raphael Laurent.
yeah urumva uwo mudirectrice ni namubona nzomubaza neza uwo mudirectrice yabikoze nico gituma navuze ati yaba mu ma service atandukanye ku ishuri bavuga ati umunyarwanda iki niki ibintu nk'ivyo ari abantu benshi bagenda baravyitiranya cyangwa ibintu nk'ivyo nivyo nashatse ego mu bisanzwe iryo zina kome nkuko muryumva ari kinyarwanda abantu benshi baryumvise batangura kumbaza ico kibazo uri umurundi uri umunyarwanda ariko ndabasiguriye icatumye riguma uko nyene barantahura kandi mu Burundi ni benshi bafise amazina kumbure atari amazina y'ikirundi ariko basanzwe ari imvukira canke ari abarundi kama. Murakoze cyane mwumvise rero ibijanye n'akahise k'izina ry'ukuntu ryaje ribaza rero ngaha tuza kuvugana tuzinanye kandi atamakenga yo kuvuga ati mwatumiye no munsi umutumire yavuye i Kigali oya si Kigali no ngaha kandi naho nyete watumira siko iyo bigishitse ariko rero uno munsi shaka tuvugane na David Byiringiro kubijanye n'igikorwa ciwe c'uburirimbyi siko ikibazo ca mbere kwa Angelique. Ego David yatubwiye ko hanini abari mu Bushinwa kwiga igikorwa c'uburirimbyi yagitanguye ari mu gihugu c'Ubushinwa cyangwa yagitanguye akiri hano ku butaka bw'u Burundi. David igikorwa cyo kuririmba yagitanguye ari ngaha mu Burundi kuko nubwo wumva izina ryanje ari kinyarwanda je nabaye mu Burundi igihe kinini kuko ibihe igihugu caciyemo bimaze guhera twaragarutse mu Burundi nkuriraho ndiga kugeza aho ngeze uyo no munsi primaire ndayitangurira ngaha byose rero igikorwa cyo kuririmba catanguye nkiri muto kumwe abavyeyi bacu nkuko twakuriye mu muryango w'abavyeyi baha Imana baduhamagarira bakaturongorera kuja mu za nyigisho z'abana bita kenshi Sunday school rero nkurira muri korari uko nyene ndabikunda kandi numva yuko ndabiryoherewe kubikora urumva ko ntabitanguriye mu gihugu c'amahanga ariko nabitanguriye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ego wumvise yuko igikorwa cyo kuririmba yagitanguye mu gihugu c'u Burundi ariko kandi yagitanguye kuva kera wumvise yuko ari muri bana bavukiye mu miryango y'abavyeyi nkajewe nawe siko aravyumva amba twakuriye muri eglise tuvukira mu ma eglise ariko ari abantu benshi bafise dusubire gato inyuma ari abantu benshi batakunda kwemera abantu bavukiye mu bavyeyi basanzwe uko babivuze basanzwe bubaha Imana cyangwa bakijije nkuko abandi bazo bivuze oya ari n'abantu n'ibyo nabavuga kuko ari umuntu ashaza kugira ati jewe rero naje guhura n'Imana mfise imyaka 18 niyo nayibonye Imana ariko imisi yose naguma ninjira muri eglise nabona gusa nkaririmba n'abandi ngafata ku mutwe ibisomwa bakavuga ati Yesu yagiye i Nazareti nkabifata ku mutwe ariko sinatahuye umunsi umwe naje guhura na Yesu acha bivuga rero ukuntu byageze niko byageze mwebwe byageze gute mugitangura Sunday school mumvise yuko muri fise contact n'agakiza mufise contact n'Imana gushika mugere mu bigero canke hari igihe namwebwe mumvise yuko murafashwe mpirire reka mwinjire bwego mu bisanzwe iyo kiri umwana hariho ibintu abavyeyi bakurongoreramwo nawe udabitahura ariko ukaza kubibona ko byari bifise akamaro mu nyuma rero muri byo abantu biyumvira sinohava ndaba contraria ndababwiye ati ibyo sivyo canke nivyo jewe kuri jewe nivuze ko ubwanje abavyeyi urumva ko bandongorera mu gikorwa c'Imana bakatwigisha dushitse muhira ava yuko turyama mbere yuko tuja kuryama bakadusomera imirongo y'ijambo ry'Imana bakadusengera uko nyene babidushizemwo Imana niho yadufatiye iratwigisha ubwacu nyene iratwigisha ubwacu kubijamo tubikunze dusanga nyene tubirimwo kandi turumva yuko vy'ukuri dufitaniye ubusabane bwiza hagati ya jewe n'Imana rero sinohava mvuga ngo nabigiyemo ntabikunda canke byabaye nyene mu nyuma gusa hariho ama etape amwe mu gakiza umuntu agenda arashika ko bivanye naho umuntu ageze
rero ni guhinduka ni processes sinohava mvuga ngo nahindutse ngo itariki imugabo vy'ukuri kuba barandongoreye mu gikorwa c'Imana abavyeyi vyampaye kugumana n'Imana kandi vyampaye kugera aho ngeze uno munsi. Musaza buririmba gospel music nkuko mwabitubwiye mwakuriye muri mwishengero, ntivyashise igihe kimwe muragira pause muratirigana gatoyi yaba za boîte yaba umuziki kwiryohera n'abagenzi niki ivyo twita imiziki y'isi byarigeze kubashikira? Oya, jewe kuva nkiri umwana ntabwo ndigira ndirimba izindi ndirimbo canke zitari mpimbazamana, ntabwo byanshikiye kweri kugenda ku ruhande ivyo vy'amaboîte ndavyumva ku matwi babivuga. Bon barasho turiko turajana n'abagenzi bashaka kuvuga ati hajya canke biranditse ko banashima uri kugenda mwibarabara akabibona ati night club ivyo bintu nk'ivyo rero ntabwo by'ukuri kubganje ntabwo ndabijamo cyane, ntabwo gutirigana nabyo birashika kugatirigana kuri ariko Bibiliya nivuga ngo umugororotsi ni yama yayezwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Gutirigana birashoboka ariko ikibi ni kugwa ukagumayo. Okay, ni gishinga ntaye ciza cyane, kumbure cyo ufasha abana bamwe aba pastori turi kumwe ngasaze tunakorana n'ibiganiro ariko kacyo usanga baragiye akagirire. Rero n'ubutumwa budufasha kono kuri yagiriza egaje ntazina ry'umuntu navuze uri kuri yagiriza uva ngaho wakijije. Rero nimba ari wewe okay, ibiganiro ngejeje nkorana ibiganiro n'abantu benshi batandukanye. ego mufise David Byiringiro yatubwiye urugendo rwiwe go kubaha Imana n'ibikorwa bitandukanye ngera akora, ariko rero turashaka rero tugume mu gikorwa nyezina cyo kuririmba. Ego igikorwa cyo kuririmba ariho n'abantu benshi batubwira yuko igikorwa cyo kuririmba uko nyene bagitanguriye muri Sunday school bakaza muri za korale z'abana ba dimanche, bikabajamo nk'impano bakaja mu makorale centrale cyangwa ama worship team yo mu eglise, abandi batangura kuririmba carrière solo ibintu nk'ivyo. Mwebwe murashaka kutubwira urugendo rwanyu rwo kuririmba rero ufatiye ku ma eglise canke ku rusengero mwahereye gushika uno munsi tubona David Byiringiro ashobora kuba yarinjiye muri studio arasohora indirimbo, arasohora indirimbo zifise n'amasanamu, kumburi arakora n'ibiteramo, mwotubwira go rugendo gushika uno munsi? Kuva mu ntango nkuko nabibabwiye, natanguye indirimba muri zo Sunday school buke nyene, hanyuma uko umuntu agenda arakura hari gihe urumva kare waho rusenga muri izo nyigisho z'abana ukagira kurugeraho uko utangura kuja mu mwazijya nyigisho z'abisumbuye ijya miga y'abasanzwe bakuze, ukava muri ibyo by'abana ukagenda muri izo nyigisho zindi. Nja muri korale aho twiga, nkaja mu magroupe biblique ugasanga ndiko ndaririmba amagroupe biblique atandukanye, nkaba kenshi wanashima ndi muri groupe biblique wasanga ndi mu musicien, ndiko ndavuza guitar canke iyindi instrument. Ko urugendo rabandanya nza ino ibujumbura, mpejeje amashuri yisumbuye ja muri kaminuza y'u Burundi, mbandanya ino nyene igikorwa c'Imana mwishengero. Ego ndabandanya nkora ibyo bikorwa by'Imana bitandukanye byo kuririmba ndetse n'ibyo kuvuza umuziki. Ego hama nza guhura n'umugwi witwa Sifa Voice, n'ubu racabandanya ukora, twakorera hajya mu Kamenge kujya mbere, mu Sifa Voice hajya hirya ya Church. Ego hari ahantu twakora ama repetition, urumva yari umugwi uri independent utahagaze ku by'ama eglise n'ibiki, turakora turabandanya na ubanyemwe imyaka itari mike, kuko urumva kuva muri kaminuza namaze imyaka 3 nkora girane. Hanyuma rero maze kuva sinavuye mu mugwi Sifa Voice Comtel by'amashuri birabandanya, urumva ndunguruza ngenda mu gihugu cyo hanze.
ariko imbere yaho gatoya nkiri muri Sifa Voice twari dufise uruhusha urumva rwo kushobora gukora ukwawe nyene canke ukabandanya mu mugwi byose ukabikoranya nta na kimwe. Yego ndakora indirimbo ya mbere muri studio yari mu 2015. Yego umva rero nagira inspiration nkumva indirimbo ziza nkumva nyene fise message shaka gutanga ariko nkavuga ati kino kintu kinjemwo canke iyi message fise izoshikira ku bantu batandukanye gute. N'urugendo rurerure kuko ugenda uhura n'ibibazo vyinshi cane vy'uburyo kiyumvira ati mbe ndabikore gute, ariko hamwe n'Imana byose byagenze neza. Abagenzi ndababwira ati fise kino gikorwa bivanye n'uburyo umuntu yari afise buke, igikorwa ndagitangura hanyuma ndagenda muri studio ndakora indirimbo ya mbere titre yitwa Yesu agira neza. Iyo ndirimbo turayishira kuri platform ya YouTube no biriko nka audio. Ego hama kugeza rero mvuye ngaha mu gihugu cy'u Burundi ngiye kubandanya kwiga amahanga, umva ivyo bikorwa nabibandanije uko nyene Karieso, kuko urumva amaze kuva ngaha mu gihugu no kuja mu mugwi ukorera mu Burundi byari bigoye. Urumva rero cambandanya uko ndumwe nkora, kuko igikorwa c'Imana si itegeko ko ugikora muri kumwe n'abantu benshi, urashobora gukora wenyene cyangwa ugagikora kuko wewe ubwawe ufise message utegezwa gutanga, urayitanga urasenga Imana hanyuma ikagubwo bushobozi bwo gushobora kwitanga. Ego sana murakoze cyane mwakurikiranye igikorwa kunye gitanguye kuva akiri kumwe n'umugwi, ariko kandi aravuga ati harageze ko nkora je nyene. Igikorwa ciwe ca mbere nkuko yabitumenyesheje gitangiye mu mwaka wa 2015 nivyo. Iyo ndirimbo ntiyayikoreye ko amasanamu. Iyo ndirimbo rero turashaka ayituvugirize, unaba iki gitari nicyaje nga kugira ngo kibe si decor azi kukivuza. Areka tuvugirize ako karirimbo hanyuma natwe mukanya tuheze tubandanye n'ikiganiro cyacu. Iyo ndirimbo reka hamanze mvuge histoire yayo kuko n'ubuzima uvuga ku kuntu Yesu agira neza mu buzima bwacu. Kuko hari kwiyumvira yuko Yesu agira neza iyo warosibi, ariko Yesu agira neza kuva ukimumenye ugitandukanye n'ibintu bitandukanye waburimwo kera. Ego rero urumva ivuga ukuntu Yesu agira neza, ukuntu atanga agakiza, ukuntu atanga amahoro mu mutima, kuko hari abantu benshi barondera amahoro muri ibi canke biriya, ariko amahoro aba ari umwanya mutoya, ariko Yesu yaguha amahoro, aguha amahoro akwiye. Muri Yesu hari amahoro, muri Yesu hari ubuzima, muri Yesu hari amahoro, muri Yesu hari ubuzima. Kuba muri Yesu niyo mahoro, ukizwa nibwo buzima, muri we niho bironkeka. Yesu agira neza, atanga agakiza, atanga umugisha, atanga umunezero. Tumwegere azotwegera, tumuhamagaye azitaba, ntahemuka n'umwizigirwa. Yesu agira neza, umukunzi wawe ushije inzira, ukurikira abantu n'ivy'isi, ariko byose byaguhezeko. Wabuze ico ufata n'ico ureka, tumbera Yesu ntatetereza, usaba imbabazi uraharigwa. Tumwegere azotwegera, tumuhamagaye azitaba, ntahemuka n'umwizigirwa.
Yesu agira neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu agira neza, Yesu ni umwizigirwa, Yesu umwegeye nawe nyine ashobora kukwegera kugira ngo agufashe ibibazo byawe byose ibyo bifise. Wumvise ga mwene data? nabyumvise. Arasohoye indirimbo ariko kandi aciye agenda mu mahanga benshi barakunda abaririmbyi bariyo baratubwira ibibazo bahura nabyo iyo bashitseyo ukuntu basohora ibikorwa byabo. Wabandanije gute muri ico gihe ushitse mu mahanga na cyane cyane ku bikorwa wari wiyemeje gukora? Mu bikorwa naniyemeje gukora nk'uko bivuze ushitse mu mahanga ni igihugu bushitsemwo utanazi utazi ivyaho usanga mbere ibintu byo gukora indirimbo usanga bizimvye cyane ku buryo rero byarafashe umwanya wo gushobora kuvyigako nkabona yuko bibandanye bikunda kuko kenshi iyo ubonye uburyo bukugoye urashobora kugira iyindi strategy yo gukora kuko wacu usanga indirimbo audio tuyakorera nko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanyuma kubera umuntu aba ari hariya akacarondera uburyo bwo gukora amasanamu. Rero ni ibintu biba bigoye kuronka abagufasha ivyo bikorwa, kuronka uburyo bwo kubikora kuko biba bizimvye, kuronka ndetse n'abantu donc ibyo bikorwa mu bifatanya kugira ngo amasanamu y'indirimbo amere neza nk'uko umuntu aba avyifuza biba bigoye cyane kuko umwanya w'abantu hari usanga ari mutoya cyane. Bamwe bari kwiruka muri ibi abandi hariya iby'ishure iki vyose urumva ndabifatanije byategeza kungora. Ariko nkuko nabivuze indirimbo ya mbere amasanamu nayakoze ntari ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi uko byagenze kose ndabishimira Imana kandi bisa ko Imana yari yabishatse ko bisa bigenda neza. Ego iyo abantu bagiye mu mahanga na cyane cyane bahora bakijijwe haryo usanga batiriganye basanga umwanya wo gusenga cyangwa kubandanya iby'Imana urabuze cyangwa bahuye n'abagenzi baba bari muri ambiance irenze ntuburi muhira buri wowe nyine wishira wizana ari wo wigenga ibirori iki ibyo ntacyo byahungabanije ntiwashitse uronka abakirisu nka wewe ntacyo byahungabanije ku gikorwa cyawe ari kugishikayo? Ariho ngishikayo nyene usanga bigoye nkuko nabivuze kuko ubwa mbere mu gihugu cy'Ubushinwa n'igihugu usanga ibi bintu vy'ama eglise kutwebwe tubimenyeye ino tariko biri. Ico ni cambere kugira ngo ubwa mbere uronke umuryango novuga w'ishengero ukoreramwo aba ari ikintu kigoye cyane. Ego barafise ukundi kuntu kumbure babikora kwabo gutandukanye nkuko twebwe natwe tubikora ino ugasanga hariho n'amategeko agenga ibihugu atandukanye nkuko twebwe tubimenyeye ino hariya ukuntu bimeze. Rero uca usanga n'amashengero yaho ari make cyane. Hari igihe ugenda no muri vile ugasanga nta n'ishengero nimwe rihari. Muri ico gihe rero uca utungwa n'ico wakiriye uca utungwa n'ico wigishijwe kandi n'ico Imana igutegeka gukora kuko ibi byose ijambo ry'Imana ibyo ngo tubishobozwa byose na Kristo aduha inkomezi. Ibisamaza ni vyinshi biriyo ariko agakiza Imana aba yaraguhaye kandi n'ukuntu Imana iduha inkomezi ubwayo biraduha guhagarara ntidutirigane muri byo byose abantu bakwimvira ko dutiriganamo. Naho twabuze amashengero gusenga ntibyanditse ngo utegeza gusengera mu ishengero cyangwa ngo mwazijyanze twita ama eglise gusa kuko ijambo ry'Imana rivuga ati naho woba uri mu cyumba cyawe wenyine ukugara Imana data wa twese arakumva kandi aragutahura kandi agakora icyo yategeza gukora mu buzima bwawe. Rero twarabandikije muri ubwo buzima ariko mu nyuma turaronka aho dushobora gukoranira nk'abagenzi batandukanye mu bindi bihugu bigenda neza. Rero n'ubu turacabandanya. Ego reka dusubire ku gikorwa cyo kuririmba. Hari abaririmbyi bari mu mahanga iyo bashatse gusohora amasanamu kenshi
bavuga ati reka tugende kuyasohorera ku butaka twavukiye ko kubera yuko ari naho byoroshe kubijanye n'uburyo bega nawe niko bimeze uyasohorera ino cyangwa nawe wewe birakorohera iyo musanzwe muba muri hariya mu mahanga umuntu aba ari biragoye kuko ikintu cyose kiba kizimvye novuga ko ikintu cyose kiba kizimvye kuko ico ukeneye cyose kugira ngo amasanamu yawe ase uko wewe uvyifuza bari ibintu bigoye biba bizimvye. Indirimbo ya mbere nakoreye amasanamu nayikoreye mu gihugu cyo hanze, nabonye yuko biruhisha gose bigatwara umwanya urumva byari ibintu nyene usanga ari ibintu novuga ko bimena umutwe mu bisanzwe, ariko ubu ico navuze mu mutima we wanje nuko bishoboka kugira ngo bise nkuko umuntu abavyifuza byishinda bikorera ino, hanyuma igikorwa ndahije gukorera ino, hanyuma peut-être mu nyuma nkazogenda bagikosora bukebuke nkaronka amasanamu banifuza. Umuntu aje muri vacances ino canke yahajije ishure araza gakora bikagenda neza kuko ni intamba nyinshi zihora duhura nazo hariya usanga bigoye gukorera. Ego murakoze cyane. Ikiganiro ni B Live Show, tubandanya tuvugana n'umutumire wacu ariwe David Byiringiro, akaba ariwe ariko aratuganira byinshi bijanye n'ibikorwa byo yakorera mu Burundi no mu Bushinwa. Mu buhinga bw'ivyuma turashari kumwe na Niki Ciza, niwe atuma amasanamu amwe n'amajwi abashikira atankomanzi. Igikorwa ca mbere dushaka tubashikirize ni gikorwa yakoreye nkuko yabivuze ari mu gihugu cy'Ubushinwa. Mbega iyo ndirimbo yitwa gute? Iyo ndirimbo yitwa Rema. Ego ni indirimbo donc nayanditse bivanye n'ibihe naciyemwo, ariko nkumva ijwi rimbwira ngo rema, kuko hari igihe uca mu bibazo bitandukanye, hari igihe uca mu bigoye ukumva message muri wewe. Iyo message rero numva yuko ntoyisangiza ndi umwe kuko hariho nabandi bakeneye kuremeshwa, hari nabandi bakeneye iyo message yo kurema. Ego nahise Rema. Ni indirimbo rero yitwa Rema. Urashobora kuba waciye mu bihe bitoroshe, ibihe byabananiza, ariko ari ijambo ushobora kuza ubutumwa bukabwira ati Rema, Rema, ariko iyo uyejeje kurema ucuremesha abandi. Yego bica bigenda neza cyane. Noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu sinzogira ikibi ntinya, uri kumwe nanje Mana, imyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nivyo bimpumuriza. Naho intambara zoba nyinshi mu mutima wanje ndashikamye, naho umugwanizi yahagurutse ndarinzwe n'Uhoraho.
oya inzuzi niwaca mu muriro urubeya rema 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 ni kumwe nawe rema 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 ni kumwe nawe negamiye umugabo akomeye uhoraho niwe gihome niwe bwishurishazo. Okay, turabandanya rero na kino kiganiro cyacu indirimbo nkuko mwajeje kuyikurikirana. Ni indirimbo yitwa Rema, indirimbo nkuko yabitumenyesheje yakorewe hariya mu gihugu cy'Ubushinwa. Gukorera hanze birafise bisaba ico twokwita sacrifice nyinshi cyane, inguvu nyinshi, uburyo bwinshi. Ibyo tubona ngaha ko vyoroshe hariya biragoye cyane. Ibyo byose ariko yarabikoze gushika bavuga ati nukuri jewe ibisigaye je nzobikorera mu Burundi. Rero igikorwa ca kabiri nico yakoreye mu Burundi c'amasanamu. Yego urashaka kutubwira nawe nyene ukuntu byagenze? Igikorwa ca kabiri c'amasanamu n'indirimbo iri mu mudiho w'ikirundi kiritirere. Ego girimo intambo, ugiye kuraba amasanamu uraza gusangamwe ingoma, uraza gusangamwo ivyerekana muri rusangi akaranga kacu k'igihugu cacu Burundi, ariko ikaba ari indirimbo mpimbazamana. Kandi ego igikorwa nagikorenga mu gihugu c'u Burundi kuva kuri audio, ku masanamu. Ego vyagenze neza muri rusangi kandi ndashimira Imana ko byagenze neza, ico gikorwa kikagenda neza, message twashaka gutanga yaba yarashitse uko umuntu yabisengeye kandi yavyifuza. Ego ni indirimbo mwakoreye yaba amasanamu mu gisigara cya Bujumbura cyangwa mwage murafata n'izindi ntara zitandukanye z'igihugu? Muri rusangi indirimbo twayifatiye mu ntara ya Gitega, kuko urazi yuko ibintu vy'ingoma hariya mu Gishora niho tubibona. Gusa abo twakoranye s'abanyagitega gusa, hariho n'abandi twakoranye mu ntambo z'ikirundi. Yego baradufasha muri rusangi, ariko nubwo twayikoreye mu ntara imwe, ariko yerekana muri rusangi akaranga kacu k'igihugu cacu Burundi, kandi ivuga message ya Kristo yatwitangiye igorogota ku musaraba. Murakoze cyane. Mbega David Byiringiro asanzwe afitaniye imigenderanire iyihe n'abandi baririmbyi basanzwe baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana? David Byiringiro afitaniye imigenderanire myiza n'abaririmbyi baririmba indirimbo mpizamahanga nkuko mwavyumvise. Natangwe ndababwira yuko nahoze no mu mugwi Sifa Voice, twarabaririmbyi batandukanye bavuye mu eglise atandukanye, duhurira mu gihugu kimwe cyo gukora igihugu c'Imana, ku buryo hariho n'ubu abikorera kwabo. Ego muri rusangi harabo tuzinanye n'abandi bo batandukanye basanzwe baririmba indirimbo mpizamahanga, bikagenda neza, bimeze neza muri rusangi. Ego hariyo ikibazo twashaka kugira ngo mugitahuze n'abariko baradukurikirana. Yavuze ko yakoze indirimbo iri mu midiho canke yo guhimbaza Imana, ariko iri mu midiho kavukire. Ni indirimbo yakorewe mu ntara ya Gitega. Brazil ko ntara ya Gitega ifise akahise gakomeye cyane mu bijanye n'imico n'akaranga, ndetse ni umugwa mukuru wa politike. Ariko uravye abakinyi ba ninde ni hariya, ingoma z'Igishora hariya, Musée National hariya. Urumva ari byinshi cyane mu ntara ya Gitega. Ari umugambi ufise bo gushira indirimbo zawe mu karanga, ariko kandi ukagira umugambi wo kumenyekanisha akaranga kacu mu makungu. Ego mu bisanzwe iyo ndi mu makungu canke mu bihugu vyo hanze aho sanzwe niga, kenshi turakunda kugira ama evenema canke ishure rigategura
ivyerekeye akaranga kacu kigiye urumva tuba twiga turi abanyeshuri batandukanye mu bihugu bitandukanye bagategura umunsi wagenewe kwerekana ico umuntu donc umwe wese yerekana ivy'igihugu ciwe biciye mu karanga canke imico kama y'igihugu kanaka. Rero muri ico gihe nanje ndifatakanya n'abandi kugira ngo dushoboye kumenyekanisha igihugu cacu biciye muri ako karanga, biciye mu kuririmba, biciye kwerekana n'ibindi bitandukanye igihugu gifise. Mu puro mu mani wo mugambi novuga yuko ukiri umunyeshuri uba ufise kwagise ubwawe kubera yuko biba bikeneye kenshi usanga bikeneye uburyo iki, ariko iyo turonse iyo opportunité tugahura n'abandi tugahura n'abanyeshuri batandukanye baramenya yuko jewe ndi umurundi biciye muri ako karanga kacu kandi bigatuma n'igihugu cacu kimenyekana. Bakira gute rero ibijanye n'imico n'akaranga y'Uburundi iyo benshi barazi Burundi canke babona ko ari bishasha bibabera gute? Iyo babonye ivy'imico y'akaranga kacu ku Burundi benshi baratangara, benshi baravuga ati by'ukuri igihugu cy'u Burundi kirafise umuco, kirafise akaranga kisangije kandi bitandukanye n'ivy'abandi, nubwo haba hari ibigomba gususa kumbure n'ivy'abandi bafise, ariko hariho akabijya twebwe tuba dufise ku buryo igihugu cacu cy'u Burundi vy'ukuri akaranga kacu n'imico yacu ntitukayitakaze, kuko muramaze kubona n'ingoma ziramaze kuba ku rwego mpuzamakungu, nuko babonye yuko imico yacu hari ico imariye novuga i Burundi ndetse no kwisi yose, hari ikintu kanaka yungura. Ego ababibona vy'ukuri barabona yuko vy'ukuri Uburundi bwifashe kandi ari igihugu gifise umuco kandi gifise n'akaranga yisangije. Muvyekana mukoresheje iki turetse kuririmba, kuko hari ibikoresho bimwe bimwe dusanzwe dukoresha mu Burundi bidashobora kwambuka imipaka cyangwa kurenga ibibuga by'indege bitemewe ko utabanje gusigura impamvu kijanye. Bega nk'ikintu hari abasaba bafise ibisabo, ingoma, mwimwe mushobora kwifashisha iki kugira ngo wa muntu ariko arakiraba ntakibone kwisanamu gusa muri television, ashoboye kukibona no mu nzu gifise? Mukoresha iki mu bisanzwe? Hariho ibikoresho byinshi ngaha mu Burundi dufise vyerekana imico n'akaranga, yaba zijya ngoma ntonto, burya bugoma buto buto, iyo utwaye nta muntu akubaza ati gatwaye hehe, yaba bijya bidede bambara, yaba ibiseke, yaba n'ibindi bintu bitandukanye byinshi bitandukanye, ibyo ushobora gutwara ashobora kubitwara. Kandi ikindi naco mu bihugu tuba turimo tuba dufise ubuserukizi usanzwe buserukira igihugu cacu Burundi muri ivyo bihugu, iyo tubwituye ukababwira ico ukeneye barashobora kugifasha mu kukironka, ku buryo iyo turiko turavyerekana vy'ukuri babibona amaso kuyandi, bakabona ati ngibi vya bintu twama tubona kumantuze ku masanamu gusa, bakabona yuko turifashisha ibyo dushoboye kuronka kandi bikagenda neza. Urumva ko byose bimwe bimwe tubironka bigashika hari. Ego kuvutaguye umurimo wo kuririmba carrière solo uramaze kwizegwa, nubwo bitaramara igihe kinini umaze kwizegwa ugatumirwa ahantu bakakumenya nawe kufise iyo mpano, nubwo udasanzwe uba mu gihugu cy'u Burundi, ndavuga mu biteramo bitandukanye. By'ukuri hari igihe bishika umuntu akagutumira, nkuko nababwiye umuntu ataba ari ngaha mu gihugu cy'u Burundi rimwe na rimwe babigoye. Hari ama message menshi umuntu aronka, David tuzoba dufise kino gikorwa, hamwe woronka kanya uzobe waje, abagenzi bakantumira, bishobotse nkabafise umwanya nkajayo nkitaba ico gikorwa, nubwo atakintu na kimwe noba ngiye gupresenta, nkajayo kubafasha kugira ngo duhimbazanye Imana nabo. Ego novuga yuko nkuko imigenderanire yanje n'abandi baririmbye imeze neza, nkora ndonka ama message antumira ahatandukanye, nubwo rimwe na rimwe ibikorwa byo kuririmba rimwe na rimwe mu byo natumiwe mu atavyo mba ngiyemwo, ariko nkagenda nkatumirwa nk'umugenzi. Yego ibikorwa by'abantu baba mu mahanga cyane cyane birakunda kubura novuga promotion ihagije kugira ngo
barushirizeho kumenyekana, ibikorwa byabo birushirize kuja habona. Mwebwe muriko mubikora gute kugira ngo ibikorwa byanyu ntibishinzire, ntibiryame, abantu bagume bavyumviriza? Muba mufise nk'abantu babibafashamwo? Turabona iyo abantu bari hanze base niyasohoye igikorwa atari mu Burundi, hari umuntu ahora aseruka. Muriko mubikora gute mu gihe wewe uno musi twakuronse ariko ejo ushobora kudahari? Nkuko mubivuze, ibikorwa kugira ngo kimenyekane nuko kiba camamaje canke kikavugwa n'abantu kugira ngo gishobore gushikira n'uwo mutima Imana ishaka ko gishikira. Rero ivyo bikorwa ndafise abavukanyi ngaha, ndafise abagenzi nshobora kwikorako kugira ngo bashobore gufasha ivyo bikorwa, basanzwe babimenyereye, bakavuga ati kino gikorwa turashobora kugitwara hanaka, bagashobora kugishira habona, turashobora kugitwara ku radio kanaka, bashobora kugishira habona. Ego mu bisanzwe muri rusange nivyo fashwa n'abagenzi n'abavukanyi, kumbure namwe bw'abagenzi mu musanzwe mukorera kumbonesha kure zitandukanye bikagenda neza, ndashima Imana. Ego mwumvise neza yuko ibikorwa akora asanzwe afise na team y'abagenzi bamufasha kugira ngo ibikorwa byiwe bigende birasamirana hirya no hino. Mbega urafise umugambi wo kuzokora ibikorwa canke igikorwa cawe, yaba ibiteramo canke ibikorwa bihuza abantu benshi, mu ntumbero yo kumenyekanisha ibikorwa usanzwe uriko urakora canke kuberekana David Byiringiro ninde amaze gukora iki mu bikorwa nkuko abandi bama barikora? Nakoze ko ico kibazo mu ndwi yahera, yari tariki 16 narifise umwanya, hari twari twashizeho umwanya wo gutazira no guhimbaza. Muri ico gikorwa rero twari twagiteguye harimwo no gukora n'izindi ndirimbo kugira ngo twifatikanye n'abagenzi mu guhimbaza Imana, ariko tubifatanya kuko bavuga ngo mu Kirundi niho bavuga ngo urubanza rumwe rumara zibiri. Twariko turahimbaza dutazira Imana, twongera tufatiraho n'amasanamu y'indirimbo turiko turakora, ku buryo rero ico gikorwa ni mu bikorwa bimwe nkuko babivuze bituma umuntu avuga ati mbe David ninde, akamumenya. Wari yibaza ikibazo ati mbe umuntu yahora aririmba uko ntari bwamubone, akambona amaso kuyandi, tukaganira. Benshi baraje kandi byagenze neza, ndabishimira Imana. Yego nibindi kumbure Imana iciye inzira bizogenda bikorwa bukebuke. Ego reka dukurikirane indirimbo yitwa Uragaheta, hanyuma turaza kugira ngo turangize kino kiganiro cyacu mu gice cya nyuma, aho tuza kuvuga byinshi mu bigambi yiwe n'ibindi byose bijanye n'ibikorwa asanzwe ariko arakora. Umushitsi wacu, umutumire wacu ariwe David Byiringiro. Tugaragarije Golgotha ku musaraba. Uwo Yesu mvuga ntasanzwe, kuko yasangangwe yamisaka y'ibyaha byose byarwagiriza bikadutsindisha mu rubanza. Atabara bamwicuye akabatura imitwaro aho kurira bakaririmba ibitangaza tanga titangita. Yaraserukanisa isezerano rishasha dukura mu buja bwa Shetani no n'ubucurashaza tugashonyanga kuya mashina mashini. Amashinye sinaya Yesu
icubahiro cose ni ca Yesu fukamirwa kose n'ukwa Yesu kuvyo akora amashimwe yose n'aya Yesu icubahiro cose ni ca Yesu fukamirwa kose kose byose byose ni ibya Yesu amashimwe yose n'aya Yesu icubahiro cose ni ca Yesu fukamirwa kose n'ukwa Yesu kuvyo akora amashimwe yose n'aya Yesu icubahiro cose fukamirwa kose n'ukwa Yesu kuvyo akora amashimwe yose n'aya Yesu icubahiro cose ni ca Yesu fukamirwa kose n'ukwa Yesu kuvyo akora amashimwe yose icubahiro cose byose ni vyiwe kuvyo akora Yesu uragahita Yesu Yesu uragahita Yesu urikiruma turabandanya n'ikiganiro cacu ca Bill Show turi kumwe na DJ Rafa urabona ko nje natwaje na madifano kwereke DJ nawe imanukije jenyine imisi yose ni wewe oya si ndigeze kabiri basi gabanya ni iwanyu muraronka amazi y'amagenda nsengirite abantu baba muri nora abantu basa amazi y'amagenda iritiro rimwe n'amajana 5 n'ibihumbi 5 naho ije namazifana ariko ntaco turabandanya n'ikiganiro cacu n'umutumire wacu ikibazo uretse izi ndirimbo zibiri hari ibindi bikorwa inyuma y'izi ndirimbo zibiri uri kuratunganya kugira ngo ntunyoteze abantu yego apa izo ndirimbo zibiri zifise amasanamu nashaka kubamenyesha yuko kuri YouTube channel yanje hariko n'izindi ndirimbo zidafise amasanamu ego umuntu akeneye kuziraba ashaka kuziraba gusa muri ibi bihe kuva izi ndirimbo zibinda zikoye amasanamu hari izindi ndirimbo zishika 4 nkuko nababwiye canke zirenga ndiko ndakora ku buryo rero abakunda kumvira izi ndirimbo mpimazamana hari cimani bateguriye muri kazoza bazozibona cane ego murakoze cyane benshi abaririmba imidiho yo guhimbaza uhoraho kenshi barakunda gukora inkurikirane ukavuga ati ni album yanje ya mbere ya kabiri ya gatatu mwebwe bimeze ego nubundi nivyo dukora naje nivyo novuga nkora kuko ijya ndirimbo twatanguriye ko yesagira neza ni mu rukurikirane rw'indirimbo zishika 5 zakozwe nka album mugabo iyo album atamasanamu yo yari ifise ego ubu rero ubu ndiko ndakora izindi ndirimbo novuga yuko shaka gukora yindi album y'amasanamu ifise amasanamu aboneka ego mbega kenshi abantu basanzwe baririmba iyo midiho yanyu usanga begamiye kuri kwishengero kanaka mwebwe bimeze gute byukuri iyo novuga ko umuririmbyi yo aririmba uko nyene adafise novuga uburongozi canke adafise urugo atahamwe novuga ko ari nk'agati kari mu mazi kadafise iyo kaja mu bisanzwe kuko utegezwa ko ufise umuntu bakuba hafi mu buryo bwo kuba hafi muri encadrement canke mu kugukwirikirana bitandukanye na jewe ndafise uburongozi mba nta hamwe novuga hari urugo umuntu jewe nta hamwe ndafise ishengero sangwe sengamwo misi yose ego nta bagari rimwe ndi muri Pentecote Pentecote nyene yo mu Rumonge ego yes
oya ntavyo nzi ni sepepe urazi n'amakuru umenga ko kandi sinibuka neza umenga ko kanka sinzi representer regari to Charles Karori usanga nta oya uramushina muri Chine representer uramuzi indi wa Pentecote oya Pentecote yitwa nde rukwirikanye irindi y'abazungu pana giki rukwirikanye si Karori sinibuka tuza kubiraba neza nako ndabifise ndanshaka turaza kubiraba nitwagaruka mu kindi kiganiro tuzoraba nimba tatubeshe ndasa kubera wumvise ko asenga ku muri Eglise Pentecote ego ndagafise akabaza Eglise Pentecote hari igihe oya si hari igihe niko bimeze nta muririmbyi iririmba na wenyine swati abari muri chorale nushaka kuvana muri chorale ngo gisore indirimbo yawe nibyo cyangwa niko makuru ni gender yafise makuru ndi nayo urumva wewe aje bibasha kubibangikanya gute mu gihe uburongozi bwa Pentecote hari igihe butavyemeye tubaze ko ivyo bintu ari byo cyangwa ni rukurukuru nyene go mu Pentecote y'umuntu yasohoye indirimbo ku giti cyiwe mva yavuze ko ari umupanogira umuharirize muri Pentecote kumbure iyo utari mu muryango rimwe na rimwe ntumenya ibyo mu muryango ukuntu bitunganije yego umenya ukuntu bitunganije ku buryo rero ibyo byo kuvuga ngo uri muri chorale ntushobora gusohora kwa wenyene canke iki ibyo biravana na circonstance canke n'ukuntu wavyitwayemo n'abarongozi ukabibamenyesha ni ibintu bisanzwe urashobora kubikora kuko abarongozi bacu urababwira kandi baratahura uramenya ukuntu bikora abarongozi mu bisanzwe ni byiza kubaha abarongozi siko urumva kandi nta kandi imwe itagira exception zamazabayeho urashobora kuvuga ati uyu kubera yitwara neza ico kintu turagihagaritse si kubera yitwara neza ariko rero nkamwebwe simbagurika cavuga ati turiya urumva re jenda umwana jenda nje ndi sokuru wa Pentecote jeni sokuru jewe Sunday school ya mbere nayisengeye muri Pentecote siko niyo Sunday school yanje ya mbere yego apana cyane yo navuki tumvise rero ko afise n'imigambi myinshi afise imigambi yo gukora ibiteramo afise imigambi y'urukurikirane nyuma kandi afise n'indi imigambi yo gushishikara amenyekanisha imico n'akaranga by'u Burundi mu makungu abikishije mu ndirimbo zo guhimbaza Imana ni ikintu gikomeye cyane ndetse Imana izomushoboze kugira ngo azobishoreye bishikeko izo ndoto zibe zishoboke neza cyane mbega imbuga ngurukana bumenyi mwigeze kuvuga yuko indirimbo mwatangiye gushira muri platform ya YouTube mbega izindi mbuga murazikoresha mukoresha izina ryitwa gute izindi mbuga ndazikoresha YouTube ni David Byiringiro Facebook ni David Byiringiro Instagram ni David Byiringiro imbuga donc izo mbuga Facebook YouTube Instagram TikTok donc nizo iryo zina niryo nyene ndetse na Twitter byose nizo nyene kumbura izindi nazo mbuga ntaraja ko ndabitegura kumbure ndashobora kuzotangura kuzikoresha ubu isi iriko iragenda kandi iyo tuko turavugana n'abantu benshi na cyane bakora akazi k'umuziki gukurisha amasede uburyo kuronka amafaranga kenshi bagira ama marketing digital kugira ngo bashobore kugira amafaranga ari ama platform agurisha imiziki menshi Boomplay Deezer n'izindi mwebwe murazishikako izo mbuga canke izo platform zo kugurisha ibyo umuntu aba yakoze ntabwo muri uwo mwanya ntabwo ndabikora ariko umbure umuntu azogenda vyiga ko buke bizogenda
bifata inzira ariko urumva iyo umuntu ashize igikorwa ciwe jaba kuri YouTube canke ku zindi platform bivanye n'urugezo iyo platform yawe igezeko hari igihe ushobora kuzana umusaruro bukebuke ariko message ya mbere twe dushaka gutanga niyo kwamamaza Yesu Kristo bisigaye navyo Bibiliya nivuga ngo ni inyongera. Ego mbega mumaze kubaka urugo? Ego ndafise urugo sanzwe ndi umupapa w'umwana umwe n'umugore umwe. Iyo mugiye mu Bushinwa muragenda mukamusiga mukagaruka biraborohera? Biroroshe kuko iyo umuntu agiye mu mahanga hari igihe biba ngombwa ko mutajana n'umufasha canke mujana, ivyo byose birashoboka ariko kuri jewe ntaco bitwaye biranyorohera. Neza cyane. Muvise neza yuko ari umupapa afise umugore umwe afise n'umwana umwe. Rero ikiganiro cyacu kigira kirangire twavuze byose twabivuze byose, gusa twashaka mutanga ubutumwa budasanzwe ko bariko baradukurikirana. Kumbure hari abantu benshi ari indirimbo mwakoze mwatubwiye indirimbo zibiri indese zankoze ko cyane, nashaka ufatire kuri izo ndirimbo zibiri utanga ubutumwa bw'indemesho ku bantu bose, yaba abantu batangura umwuga wo kuririmba, yaba abantu usanga bafise n'ibindi bibazo bitandukanye, kuko muri ngaha kugira ngo mufashe n'imitima nk'uko mabivuze, kugira ngo ijambo ry'Imana ribandanye rishikira abantu benshi. Ari indirimbo ivuga ati Yesu agira neza, ari n'indirimbo ivuga ati rema. Nashaka rero mutange ubutumwa bw'indemesho ku bantu yaba baririmbyi bagitangura, yaba usanga avuga ati je ndabihevye n'ubundi n'uwo Yesu bavuga je naje sindiko ndabona n'ibikorwa urazi ngene bigoye ibiki n'ibiki. Ukaca usanga umuntu afise impano ariko igihe impano ukaca usanga itariko inigiyo mu menshi bivanye nuko yabuze ivyizigiro. Murakoze cyane kuri umwanya mu mpaye yo gutanga ubutumwa. Cambere nashaka kuvuga Zaburi ya 91 nivuga ngo uba mu bwigobeko bw'isumba byose abari mu bwihisho bw'ishobora byose. Urumva rero urashobora kuba uri mu bibazo, urashobora kuba uri mu bindi bihe bigoye, ariko ikibazo mbevyo bibazo bigusanze uri hehe, ahantu uri hatandukanye niho haza kudefinisa ukuntu uza kwifata mu kibazo kanaka. Rero nkuko navuze ati uba mu bwigobeko bw'isumba byose, iyo kibazo kigusanze muri ubwo bwigobeko bw'isumba byose, iyo kibazo gusanze warakiye ijambo kandi uzi ico Yesu akuvuga ko, ntiwitwara nk'umuntu afatiwe mu kibazo atazi ivyo vyose. Rero nagomba kubwira umuntu wari wese ubwa mbere ko yo kwiha akakira umwami Yesu n'umukiza wiwe kugira ngo ashobore kumurongora mu rugendo, kuko iyo uri mu ngaha kwisi ibibazo ntibizoreka kuza, ibibazo bizokwamaho, ariko muri ivyo bibazo uri muri Kristo Yesu, uri mu Mana vy'ukuri, wumva uremeshejwe kandi wumva ufise amahoro atari ya mahoro abantu batanga canke vya bindi abantu bihereza bumva ngo ndafise amahoro kubera nagiye kunywa kano kantu, ariko urumva ko uremye mu mutima muri ivyo bibazo vyawe bivanye n'ukuntu Yesu ya Kristo yakremesheje muri ivyo bibazo. Rero je rero nobwira umuntu wese ko by'ukuri yomanza kakira, utaramwakira Yesu Kristo yomanza kamumenya akashaka kumutahura, nawe azokwitaho ibibazo vyiwe. Niko ijya ndirimbo yavuga ngo niwegera Yesu nawe nyene azokwegera. Niwegera Yesu, Yesu ntumwegera gusa ngo uri mu bibazo canke iki, naho vyose biba biriko ragenda neza uramwegera, kandi Yesu abandanya kwegera muri ivyo vyose uhura navyo. Naco gituma rero novuga yuko umuntu wese uyumva acitse intege asenga Imana kandi yegera Imana, nayo izomwegera muri ivyo byose ariko aracamo. Murakoze cyane. Murakoze cyane kuri ubwo butumwa bukomeye cyane bw'indemesho. Ariko nari nifise akabazo kamwe ka bonus. David Byiringiro asanzwe ari n'indirimbo mpimbazamana, uno munsi umuririmbyi aririmba za ndirimbo twita zisi canke profane, yoza akabegera akavuga ati nukuri jewe narakubonyemo ikintu ndashaka ko dukorana indirimbo, wo kwemera mugakora?
ico kibazo navuga ko kiava kingora kwishura ariko nikingora kwishura uwoza kunyegera kambaza ico kibazo twovugana kandi tworaba uburyo tubikoramwo kuko urumva ibi by'indirimbo mpimazamana kugira ngo bijemo by'ukuri bisaba ko hari message ubufise kandi iyo ufise iyo message nanje ukanyegera turavugana uburyo tubikoramo kumbure utarakira n'umwami Yesu Kristo kamanza kumwakira canke yego muri rusange nuko hanyuma kugira ngo ivyo bikorwa byose tubikore twumva ko turi mu mugwi umwe. Murakoze cyane urumva neza yuko ntimukivange n'abanyamahanga kandi uwo murongo we wari wibagiye ntimukivange n'abanyamahanga intakebwa. Imana ishimwe sana. Turarangije kina kiganiro cyacu kiganiro cyari Be Live Show turi kumwe n'umutumire wacu yitwa David Byiringiro asanzwe aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Yatubwiye byinshi cyane kubyerekeye ubuzima bwiwe, izina ryiwe aho ryavuye, yatubwiye ibikorwa byiwe aho yatangiye kubikora, yatubwiye urugendo rwiwe ava ngaha aja mu gihugu cy'Ubushinwa, yatubwiye ibikorwa ukuntu yakoze mu Bushinwa mu Burundi, yatubwiye imigambi afise yo gushikana kure cyane imico n'akaranga by'u Burundi bicishije mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. Yatubwiye program afise yo gutegura album yiwe n'ibiteramo ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bikurikira, kandi yatumenyesheje yuko amaze kubaka akaba afise n'umwana umwe wonyine. Ndamushimire cyane David kubona yashoboye kuza muri kino kiganiro. Imana iguhezagire cyane kandi turakwifurije umugisha mwinshi, ibikorwa byawe bibandanye bitera imbere nk'umuzinga. Murakoze cyane kandi namwe ndabashimiye ukuntu mwantumiye muri kino kiganiro. Imana ihezagire BTV kandi ihezagire namwe twagira n'ikiganiro. Murakoze cyane. Shimire cyane na Ange Negrita irakoze nawe nyine kubona yashoboye kuza ngaha, nuko yashoboye kuronka amazi akoga akaza mu kino kiganiro atari amazi ya magendo. Tumvise ari abantu bariko basike bagurisha amazi ya magendo, iritiro nangahe? Ibihumbi bitanu. Ibihumbi bitanu kwiri. Ariko ibintu bya imva umuntu aba muri noho nukuri batubwiye ngo no tubona mukireze hirya na amazi mugira aho twebwe ahantu turi mva itonze ndaguhe iminsi yeze amazi iminsi agwa imvura basi kamwoga amazi imvura muzogwa ibintu by'ibiherehere muze hariya muri sud twadusa amazi he niyo mazi ya mbere atagira ibibazo ego kandi twongera nimumve ko turiko turatwenga vraiment twongere tubabwira ati courage nukuri amabido araruhisha, ariko twizeye yuko leta ikirashamo ingufu nyinshi kugira ngo abene gihugu bashobora kuronka amazi meza hariya muri Ntahangwa, twe muri Muha ibintu ni waneza. Ndabashimiye cyane, jemeze neza, nonga ndabasaba kwandanya mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi. Ni hahandi nyene ni ku murongo 106 kuri Star Times mu gihugu hagati mu mva ni 781, Canal Plus 396, YouTube BTV Burundi, TikTok, Instagram, Twitter, X umo XXX abasaba X mucamo hamenya ni kuri Twitter. Aho mnashaka kuhasanga BTV Burundi, amakuru meza, ibiganiro byiza, abantu beza nyene tu vois. Merci beaucoup. Murakoze cyane, tubashimire cyane mwese mwashoye kubana natwe. Nshimire bimwe by'umwihariko niki cyiza yari ko aradufasha kugira ngo kino kiganiro amasanamu amwe n'amajwi abashikire atankomanzi cyane. N'umuntu mudada yatuzaniye kano kantu nawe nyine turamushimiye. Turashimiye cyane na kino kibanza Kepasa. Murabona ni turi muri Kepasa ni kibanza cyiza cyane n'abantu beza cyane bama baduha ikibanza kugira ngo hariho dushimire itwade dushimire Honorable Steve nyine ngaha, dushimire na Yves nimba ntibagize izina rye manager ngaha no kuri amazimisa atugira neza, aduha akabanza ka bien aho uri hose mubahwe. Merci beaucoup, Imana izoguhe n'ikindi cyagutse. Ciao.